gisata c'indero. Uno mwaka twariyumviriye kugira ico duhinduye kugira abaregwa boroherwe n'ubumenyi bwisununure kugira tubandanye dutera intambwe. Twararonkeje amakomine yose uburyo bukwiye n'ibiti byo kubazamwo kugira hakoreshwe imbaho, maze muri uno mwaka w'ishure ugiye gutangura muri Nyakanga ntihagire umwana azosubira kwicara hasi, bose bicare neza kandi batagundana. Amashure yisumbuye afise uburaro tugiye kubandanya tuyongereza buri mwaka. Uno mwaka ugiye gutangura tuzongerako abanyeshure bashika 5,000. Ivyo tuzoza turabikora uko umwaka utashe. Uno mwaka twarahinduye intunganyo y'ivyigwa mu mwaka w'indwi. Ihangiro kukaba ari ukugarukana umwaka w'icumi kubera twasanze ko vyatumye ubumenyi butera bugabanuka. Mu vyatumye ubumenyi butera bugabanuka harimwo ukwiga umwanya muto. Imyaka 12 kare twahora twiga imyaka 13 kugira turangiza amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye. Abo batanguranye n'ubwo rutonde rushasha bo mu mwaka w'indwi bazoduga n'intonde shasha gushika mu mwaka w'icumi. Muri ca kibazo c'abahiganirwa kuja mu mashure y'akarorero, abazoba bafise amanota meza bataronsa amahirwe yo kuja muri ayo mashure y'akarorero, tugiye kubashira mu mashure afise uburaro mu mwaka w'indwi twishunze ibibanza tuzoba dufise. Kaminuza y'u Burundi igiye gusubira kugurura uburiro kugira abanyeshure basubire gufungurirwa mu buraro. Izo ngingo zose niziriko ziza korohereza abaregwa kugira hiyongera ubumenyi, tubandanye tugana imbona kazoza atawanja wangura.